wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Kuvayo 25. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bankoranirize amashikano, muze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima, kandi amashikanwa muzobakirira aze abe aya: amazahabu, amafeza, imiringa, n'inyuzi z'amasufe n'iza mashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere, n'ubushenza bw'impene, n'insato z'imfizi z'intama zazizwe mu gahama, n'insato z'ibikoko vyitwa tahashi, n'imbaho z'ibiti vyitwa imishita, n'amavuta y'amatara, n'ibintu bimoga vyo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, n'ibindi vyo kosa bitamirana, n'utubuyenge twitwa shohamu, n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi, no ku mwambaro wo mu gikiriza. Kandi bangirire ahera ho kuba, bangirire ahera canke banyubakire ahera ho kuba, kugira ngo nzengerere hagati muri bo. Nuko ivyo ngira nk'uko ivyo ngira nkwereke vyose bimeze, mu vy'ikigereranyo cy'iryo hema nzobamwo, no mu vy'ikigereranyo c'ibintu vyaryo vyose abe ariko muzobikora. Mbwirira umuntu mwicaranye uti abe ariko muzobikora. Haleluya. Mu rugendo rwacu rwo kubana n'Imana hari ikintu numva c'inkoramutima, ariko kandi nibaza yuko mu gakiza kacu hari igihe nasanze umenga abakristo ntibafise conscience, abakristo ntibasobanukirwa neza, canke kenshi mu buzima bwacu turibagira yuko turi kumwe n'Imana. Reka ndaguhe akarorero kugira ngo bisobanukirwe neza. Nasanze mu buzima hariho ibintu tudashobora kwibagira kuko birasakuza cyane mu buzima bwacu. Mu buzima nasanze hari ibintu udashobora kwinyoha kuko biravuga cyane mu buzima bwawe. Iyo umuntu ari umunyeshuri, ingene ubuzima bwiwe busa n'ingene programme ziwe zipanze, uzoza gusanga igihe cyose ingene ubuzima bwawe busa, kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, uko indwi yawe isa nk'indwi y'umunyeshuri. Ingene wambara nk'umunyeshuri hagati mu ndwi. Vyinshi mu nyifato yawe, imigoroba yawe, apremidi zawe, ingene ibintu byawe bipanzwe nyene nk'ivy'umunyeshuri, kuko kumenya ko uri umunyeshuri, kumenya ko uri kuriga, uri mu ishuri, iyo information, uko kuri kwawe kurafekta imibereho yawe, ku buryo ushitse mu muryango urashobora kumenya ko hariho abanyeshuri, kuko urabona amasakoshi, urabona amakaye, uravyumva. Niyo uzindutse kare mu gatondo
urashobora kumenya iyo abantu baroye uravye n'inyambaro ukamenya tujya n'umunyeshuri. Rero ico ndimwo kirafekta imibereho yanje. Vuga uti ico ndimwo kiraboneka mu mibereho yanje. Iyo umuntu afise abana, umumama afise abana, uzoza gusanga umuntu w'umukobwa w'umuseribateri canke ukiri umuhungu ukiri umuseribateri, hari ukuntu wari ubayeho ugasanga rimwe na rimwe n'ingene ubayeho, depense zawe, aho amafaranga yawe aja, ico ukoresha amafaranga yawe, kenshi bijanye na wewe, umubiri wawe, kwambara kwawe, gusa neza kwawe, n'utuntu twose ubona mu mamangazini ubona dusa na wewe, ukabona utukubereye n'ututakubereye. Haleluya. Ariko wa mukobwa nyene yamaze kuvyara akagira umwana, uza gusanga umufuko wiwe urahindura orientation. Umufuko ni wa wundi, ariko ubuunya iyo abonye ibintu ntakibona ivyiwe, abona ivy'abana. Ugasanga aho ifaranga kare ryaherera ku nyambaro yiwe, aho gutanaravye neza bamwe baratakaza n'umurongo, ugasanga basigaye banifata nabi, kuko mu vyimviro vyiwe vyose akantu kose abona kakana kiwe na twatwana twiwe, akabona ukuntu yotwambika. Wamubona ariko aradepansa ukamenya utuyu n'umuvyeyi, ubundi wamenya ko ariko aradepansa ukabona utuyu arigenga, ari wenyene, ari kwije, kuko ibintu byose yipimira kuri we, ariko ubundi ntagipimira kuri we, ahubwo agura utuntu tutangana na size yiwe. Ndashaka kuvuga ngo ico urimwo canke ico wabaye kirafekta ibindi bintu byose ngeno bikoresha n'ivyo ushira imbere. Rero nasanze kenshi ibintu vyinshi mu buzima birerekana canke biraduhumekera ingene tubaho, ariko ikindi kintu nasanze kigoye, nasanze agakiza nasanze rimwe na rimwe ku buzima bw'abantu bamwe bamwe sico kintu kibatuma bagira uko babaho. Mu bisanzwe agakiza nakone karafise ukuntu kaduhamagarira kubaho. Agakiza karafise ibintu kaduhamagarira gukonsidera canke gushira imbere. Ntushobora kubaho uzikura umukozi wa entreprise kanaka igusaba urutonde rumera gutyo ukarujamwo bakanaguha promotion, ariko mu gakiza kabari utaronka promotion, kubera quelque part mu gakiza niho hantu abantu bahibera rimwe na rimwe muri désordre. Uravyumva? Ariko kandi mu rundi ruhande bakitega kubona kugira neza kw'Imana. Nimba wanyumvise uvyerekane no kuboko kwawe. Ni nkuko norangiza akaga point mvuga gutya. Mbega woba utahura kuri umukristo? Es-tu conscient que tu es chrétien en dehors y'iki kibanza wicayemo? Hagati lundi, mardi, mercredi. Wumva ufise conscience kuri umukristo? Wumva ubukristo bwawe aribwo budetermina amadesizo canke inyifato ugira canke ubikoreshwa n'ikindi kintu? Bona sifuwe sana. Kweri kimvuze gutya. Muri uyu mwaka tuvuga ngo Imana igiye kuzana intahe mu buzima bwacu. Hari ikintu kintangaza muri iyi chapitre duhejeje gusoma kandi kidutera kwibaza ibi bibazo. Imana yaraje ivugana na Mose, imubarira ibintu ukuntu bigomba kugenda. Yamubwiye ati mbwirira abantu bose bo muri Isirayeli bantangira ishikano. Ati kandi iri shikano bagiye kuntangira ndaza no kukubwira ico rizokora. Ariko ndagomba abantu bantangire ibi nibi nibi nibi. Ibitari ibi ntuvyakire. Kandi ikidatanzwe n'umutima ubikunze ntucakire. Ariko tumirira abantu gutanga ibintu biri muri ubu bwoko bw'ibi bintu ndakubariye. Ikintu iyi chapitre dushobora gutangura kuyigira ko imbere yuko tuyumva neza ibyo nshaka guhagarara ko kuri uyu munsi. Iyi chapitre iranyereka yuko Imana irafise icivuga. Imana irabwira Mose ibyo bagiye gutanga, iramubwira ico bizokora. Ku murongo wa 10 uravyumva havuga ngo nuko baze isandugu mu giti citwa umushita. Uburebure
bw'umurambararo bwayo buze bube amantambwe 2 n'igice y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwayo buze bube intambwe 1 n'igice. Uburebure bw'igihagararo bube intambwe 1 n'igice nyene. Uze uyomeke ko inzahabu iramuye imbere n'inyuma, kandi uze uyikikuze umugano w'inzahabu impande zose, kandi uze uvugutire inzahabu ukuremo ibigombo 4 vyo kuyiterekako, ubitere ku maguru yayo uko ari 4. Ibigombo 2 bibe ku ruhande rumwe, ibindi bibe ku rundi ruhande. Kandi uzubaze iminiho mu mushita, cyo kirundi ntaco mwumva, uyomeke ko inzahabu. Uheze winjize iyo miniho yo kurerura iyo sandugu muri ivyo bigombo byo ku mpande zayo. Iyo miniho yame mu bigombo vy'isandugu, ntize isokogo. Kandi uzushire muri iyo sandugu ibishinga intahe nzoguha. Kugira ngo musobanukirwe neza abatarasoma aho hantu canke batarumva ibi bintu, Imana ariko irabwira Mose kubijanye no kuyubakira ahera hayo. Imana iramubwira ngo ndagomba ko munyubakira ahera hanje kugira ngo nshobore kuba hagati yanyu. Rero uyu munsi ndashaka gushimikira canke kudegaja principe imwe ndakwifuriza kandi tuma watiha presence y'Imana mu buzima bwawe. Imana irabwira Mose, kandi ibi mugomba kuvyumva yuko hariho ibintu je nawe dusabwa kandi biri muri responsibility. Imana irabwira Mose kubijanye n'ingene azokubaka ihema. Imana irabwira Mose kubijanye n'ingene azokubaka isandugu. Imana iramuha amadetaye yose. Bantu b'Imana, ikintu gitangaje muri iyi passage canke muri iyi chapitre abaza gufata umwanya wo kuyisoma muhira, biratangaje kubona ingene Imana yacu ari Imana y'amadetaye. Biratangaje kubona ingene Imana yacu mu cifuzo cayo iragomba kugira icivuze mu vyawe vyose. Ikintu ntahura nuko Imana yacu ni Imana ifise urutonde rudasanzwe. Ababisirayeli Imana iriko iraha ama instruction. Imana ibariye Mose, ngira ndakubwira ibintu ugiye gukora, kandi uze kubikora nk'uko jewe nza kubikubwira. Aba bantu Imana iriko irabarira, mwibuke ko aribo bubatse ibisagara bikomeye muri Egiputa. Barabubatsi bakomeye, bari bafise abantu b'abahinga badasanzwe. Muri ibi bitabo nyene hari aho Imana ivuga ngo harabona asize amavuta yo gukora no gucura ibintu bidasanzwe. Baraba artiste badasanzwe. Na Farao mu kubarekura, icamugoye kubarekura nuko bari abantu bafise ubuhinga bwo kubaka, bafise efficacité, ku buryo Farao yarabonye ngo nkarekura Egypte bame nkarekura Israeli, buno nyene muri Egypte haraza kubaho crise idasanzwe, kuko efficacité n'ubuhinga bafise bwo kubaka twobabura nta kizosura kubakwa. Kandi igihe Egypte igisagara cari cubatswe impande ya Nile, ahantu hari igisagara gikomeye kandi cubatswe n'aba bana b'Abisirayeli, bakava i Gosheni bakaza kubaka ibisagara. Nukuvuga ngo presence ya Israeli muri Egypte yari ifise importance iri capitale mu buryo bwa finance za Egypte. Rero kubarekura bakagenda, Farao ntiyari afise ahanini ikibazo c'Imana yabo, ariko yari afise ikibazo ca main d'œuvre ihejeje kumucika. Ariko raba nahari abahinga mu vyo kubaka, nahari abantu badasanzwe bafise ubumenyi, Imana iraje kubabwira ngo ivyo ngiye kubabwira mugiye kunyubakira, sinshaka ko muvyubaka uko mwe mubishaka. Sinshaka kuhafatira kuri kapasite zanyu n'ubuhinga bwanyu bwo gukora ibintu, hama ngo mukora ivyo mwebwe bwiyumvire. Ariko jewe Imana yanyu ndagomba kuguhama instruction ingene ugiye kubaka n'ingene ugiye gukora ibintu selon mon plan. Reka ndakubwire muntu w'Imana, wakurikiye Imana ifise plan.
ntiwakurika imana ifise agenda iri vide, ntiwakurika imana ifise agenda ku matariki no ku myaka hataruzuzwa. Bamwe muri mwege niho mukironka agenda za 2015 mumaze kuzandikamo impapuro nka zingahe zingana n'aya mezi tugezeko. Ako ndavuze ngo imana yoyo yarahejeje kwandika ivyawe mu myaka myinshi iri imbere, yarahejeje kuzuza urupapuro. Rero kimwe mu bintu bituma mu buzima bwacu intahe zigabanuka canke zishobora kuba nke, nigihe tudatahura neza yuko imana irafise ivyo igomba gukora, imana irafise model igomba kukubakamo. Imana arabwiye Mose ngo ngiye kuguha ivyo nyubakira selon model yanje nshaka, igereranijwe n'ivyo mfise mu ijuru. Ivyo uzokora, iri hema uzoryubakishe ibintu bimeze uku, iri sandugu uzurihe imikono hajya barifatira y'inzahabu, kandi nimuze mwingere muyidepoza hama ngo mubicomore mubitereke hasi, ariko bizokwama birimo. Iyi sandugu ntimuzopfaho muyiteretse hasi, izohagarara kandi ku nzahabu. Imana ndakubwire iramuha amadetaye yose, hama irasaba Mose ngo muhejeje kunyubakira ivyo bintu nanje nzoheza nze mbane namwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ikondisiona presence yayo kuri obeissance. Munyumve neza abantu b'Imana, muhora mugira confusion iyo mushaka gutahura nabi ubuntu bw'Imana. Hariho abantu bibaza yuko ubuntu bw'Imana bisobanura ngo kubera ubuntu bw'Imana bwaduhaye agakiza, rero ukubaho k'ubuntu bw'Imana butuma je naho n'abandi mu Kristo nigendera uko nshaka kubera la grâce de Dieu me suffit. Ariko igihe umuntu w'Imana agomba kubona intahe mu buzima bwiwe, igihe umuntu w'Imana agomba kugendana n'Imana, ntushobora kwifuza Imana mu vyawe hama ngo ntubu umuntu yumvira. Ndagomba kukubwira ngo Imana yacu ifise umugambi, Imana yacu irafise plan. Wowe siwe wihamagaye, niyo yaguhamagaye. Kandi igihe yaguhamagara ukitaba umuhamagaro wa mbere twitaba twese w'agakiza, Imana yaguhamagaye imaze kumenya ukwigushaka. Uyu munsi rero aho ubuzima bwawe buriko buraja, hari ikintu tugomba gusuzuma. Mbega ndi umukristo, ndi umuhungu canke ndi umukobwa ari obéissant canke ari obéissante? Haleluya. Reka mvuge ibintu bike kuri isandugu gatoya kugira ngo usobanukirwe neza. Iri sandugu mu bintu musanzwe muzi, iri sandugu yitwa isandugu y'isezerano. Haleluya. Ariko kandi iki cari co kintu ca mbere gifise amazina menshi. Bagita isandugu y'isezerano, bakagita isandugu y'ivyagezwe, bakongera kandi bakagita isandugu y'intahe. Durafise umwaka muri eglise, umwaka wa manifestation ya gloire de Dieu. Twarize ibintu byinshi ku isandugu y'Imana, twararivuze ko ibintu byinshi. Ariko kimwe mu bintu ugomba kumenya kuri iri sandugu muri Exode bagita l'arche du témoignage. Ni isandugu y'intahe. Imana iravuga ngo ryubake rimeruku ribikwe aha, ibintu bikogwe gutyo. Imana ihejeje kubwira Mose, twasomye kuri uyu murongo wa 21, usomye Exode verset 21, havuga ngo Imana iramubwira ngo uzoshirako propitiatoire bayita gute mu Kirundi? Inki? Umutemere. Niko bawita ngaha muri Bibiliya y'Ikirundi 21. Uheze urumye uwo mutemere wo guhongerako kuri ya sandugu, uyishizemo vya bishinga intahe nzoguha. Yesu ashimwe cyane. Iri sandugu Imana yaramaze kuvuga ingene bazoryubaka. Imana ishiramo ibintu. Imyaka yose iri sandugu ryarabayeho mu gihe ca Mose. Ico gihe ryaba mwihema ahera hahera cyane.
kandi aroni niwe yahora aribona. Ariko imana ikintu ca mbere yategetse gushira mu sandugu bashizemo ico bita ivyagezwe vya Mose. Iri sandugu ryari ritekeye ivyagezwe vya Mose, amabwirizwa imana yahaye abisirayeli kugira ngo bagenderemo, sivyo? Ikigira kabiri cahavuye kija muri iri sandugu, iyi sandugu yahavuye ibika ico twita manu, kugira ngo igihe imana yaheza kubaha umukate bagiye Gilgali, imana igaheza kubaha umukate bajabutse Yorodani uvuye mu ijuru, imana iravuga ngo babike manu bayishire mu isandugu nk'ikimenyamenya c'ivyo imana yabakoreye. Ikigira gatatu imana yashizemwo ya nkoni Mose yigera guta hasi igahinduka inzoka, ariyo nkoni bita iya Aroni, n'ijya nkoni nayo yahavuye iza ibikwa mu isandugu. Iri sandugu cacitse ikintu kiri précieux, ikintu kiri sacré mu bwoko bwose bw'Abisirayeli mu myaka yabo yose yo kugenda. Igihe bari mu bugaragwa ryaba mwihema, igihe bagenda bimuka, bagenda bafata rya sandugu bakarisubiza mwihema kwa kundi nyene imana yabivuze, bakubahiriza rwa rutonde nyene. Mu gihe c'abacamanza, mu gihe c'abacamanza nahone rikaba aho bari bubatse nyene bagifise ihema. Mu gihe c'aba Dawidi muribuka ko ryigeze gutwarwa igihe kimwe rigatwarwa n'Abafilisitiya, rikamara y'amezi 7 iri mu Bafilisitiya. Ariko kubera isandugu ry'Imana ryagiye mu mana y'abapagani mu Bafilisitiya, ntiryashobora kuhaba ritabateje ibibazo, kugeza aho Abafilisitiya bahitamo kwirukana isandugu ry'Imana, barishira ku ndogoba n'indogoba canke ni inka, zigenda ziyikoreye barayiherekeza. Abisirayeli basubira kubona isandugu inyuma y'igihe kirekire batarifise. Nico gihe conyene tubona muri Bibiliya isandugu ryigeze gutakara rikagenda mu kibanza kitari cacu. Ariko nahone rimaze kugaruka naho rihateza ibibazo, kuko mu nzira Bibiliya iratubwira ngo hari umuntu yagiye kuyisegura igiye guhenuka, ariko ko agiye kuyisegura igiye guhenuka uwo muntu acarapfa. Abantu benshi bakabashoke, n'Abisirayeli babashoke. Na Dawidi yumvise amakuru ku isandugu yagarutse akabiryohererwa, ariko akumva yuko hari umuntu isandugu yishe. Dawidi yumva yansi isandugu kuko yumva ko iri kirateza ibibazo. Aravuga ngo iyo sandugu nimuyizane Yerusalemu, muyitware. Ba bantu bapfa kubwo kuyiramira yagirigwe, isandugu ibura hija, bahitamo umuvictime. Ariko kandi plus tard iyi sandugu Dawidi arayakira, ayishira mu ihema ryiwe na wene, ayimarana imyaka 20. Inyuma y'imyaka 20 Dawidi ayifise, Salomo umuhungu wiwe aheza kubaka inzu y'Uhoraho. Ahejeje kubaka inzu y'Uhoraho Salomo, isandugu igenda hehe? Igenda mu nzu Salomo yubatse, ibikwa hajya ahantu. Igihe cose ca Salomo ijya sandugu iba hajya ahantu. Ariko igihe Babilone yaza gutera Isirayeli, bagatwara ibintu byabo byose, bakiba ba Nebukadineza, bakiba ibintu byose byo mu nzu y'Imana bakabitwara. Naho hantu abantu bamwe bibaza yuko isandugu yoba yarazimanganiye igatwarwa n'aba Babilone. Ariko kandi abandi bantu mu bindi bitabo bakibaza ko ari Yeremiya yoba yarayinyegeje. Ariko kandi Bibiliya uyisomye muri Yeremiya igice ca 3 ku murongo wa 16, Yeremiya aratwereka fin ya présence y'isandugu muri Israël. Usomye muri Jérémie chapitre 3 verset 16. Jérémie chapitre 3 verset 16. Yeremiya igice ca 3 ku murongo wa 16. Hari ikintu ngaho uyu mugabo avuga 3:16 kubijanye n'isandugu. Avuga ku bihe vya nyuma, avuga ku bihe bizoza. Yeremiya agerageza kwerekana diminution ya importance canke ugutakaza kw'agaciro k'isandugu. Ku murongo wa 16 havuga ngo, maze muri iyo minsi nimwamara kugwira no kurondoka mu gihugu, ni jewe Uhoraho mbivuze, ntibazoba bakivuga isandugu y'isezerano ryanje, jewe Uhoraho, kandi ntibazoba bakiyiyumvira canke ngo bayibuke, ntibazoba bakiyikumbura canke ngo babe bagisubira kubaza iyindi. Yesu ashimwe ca. Yesu ashimwe ca. Aha Yeremiya muri iki gitabo agerageza kwerekana yuko ingene isandugu yigeze kubikomeye,
iyi sanduku mwibuke yuko igihe cyose abisirayeli bagiye kurwana niyo yabagenda imbere, kandi igihe cyose yaba iri ku rubuga rw'intambara baranesha. Mwibuke yuko igihe Yeriko yakoroka isanduku bari bayikoreye, bari bayinyegeje bayambitse impuzu y'ubururu, ariko bakagenda bazunguruka Yeriko ariko bikoreye isanduku. Mwibuke yuko iyi sanduku igihe bagomba kujabuka Yorodani guzuye yabitangiye mu mazi, ituma ibitangaza bikoreka. Iyi sanduku y'Imana uko bayubatse byaremereye Imana kuyikoresha mu gihe cabo, ariko kandi nkuko duhejeje kubisoma harageze igihe Yeremiya aravugishwa, aravuga ngo hazogera igihe abisirayeli batazosubira gukumbura isanduku, hazogera igihe abisirayeli batazosubira kubaza isanduku, igihe nzobagwiza, igihe nzoba maze kubagira benshi ab'uruvyaro rwa Aburahamu. Kandi ico gihe yavuga ku gihe c'iherezo, kuko aya majambo afatanye n'igihe co kugaruka kwa Yesu Kristo. Ubu turi mu myaka isanduku y'Imana atagaciro igifise, ataniyo tuciyumvira. Abantu barabuze aho ibitswe, abantu barabuze aho yaroye, abantu barabuze uko imeze, nta kamaro kanini gifise. Ariko kandi iyi sanduku uyu munsi hari ikintu cyo mu mpwemu iriko iratwigisha, kandi numva ashaka guhamagarira ko ivyiyumviro vyawe kugaruka ngo usubire gusobanukirwa iki kintu umuntu w'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana iravuga ngo ubaka isanduku ryanje, kandi muri iryo sanduku ryanje wowe Mose, reka ndababwire iyi sanduku yari yubatswe mu buryo bwo gushobora gukontena, yari yubatse mu buryo nka kujyanye n'isanduku yubaka. Imuyizi isanduku abantu b'Imana, umunsi twamanika isanduku ngaha hari abantu babaje kubeka hari isanduku hajya bakamva umenga ni ibintu by'urupfu, haraheze imyaka 2, haleluya, kuko badatahura. Ariko iyi sanduku yari iremwe mu buryo bwo gushobora gukontena, yari iremwe mu buryo bwo gushobora kubika ibintu. Yesu ashimwe cyane. Imana nabwiye Mose ati Mose yinyubakire hamuyishire ahera. Isanduku yari ihagaze ihonyoye kuri ca gikanzu gitandukanya ahera hahera cyane, ifise ibintu byinshi twoyivuga ko, ariko mu nyemerere muri kino gitondo ndashaka kuvuga aka kantu konyene, yitwa isanduku y'intahe. Si isanduku y'isezerano, ariko ni isanduku ya témoignage. Aho Imana abwiye Mose ati Mose weje kunyubakira iki kintu, wowe nta kindi ndagusavye gusa ubaka, ariko ibizojamo ni jewe nzobiguha. Reka ndakubwire muri kino gitondo ngo uyu mwaka intahe yawe ni Imana igiye kuyiguha. Wewe Imana igusavye gutegura environnement nziza gusa, Imana igusavye gutegura ikibanza gusa. Ibisigaye inge nizobikora, na ryari izobikora, n'inzira izobicishamo, n'uburyo izobikora. We nta kindi usabwe, ariko wose abe gusa tegura isanduku. Ubu nitugitegura isanduku zikoze mu nzahabu, ariko kandi ijambo ry'Imana ngo twebwe turi ingoro za mpwemu w'Imana. Mu isanduku bahabika intahe z'ivy'Imana yakoze muri kahise, kugira ngo abantu b'Imana ntibibagire kugira neza kw'Imana, kugira ngo mu ntambara zabo ntibibagire fidelite y'Imana, kugira ngo mu bibagoye ntibibagire kw'Imana yabitabara, kugira ngo muri ko birabatera babonye isanduku bakibuka ko harimo mano, bakavuga ngo naho uyu munsi mfise inzara, Imana rigeze kutugaburira mu bugaragwa, Imana rigeze kudutunga mu bugaragwa. Iyi si iza kumpitana, asanga wabatahitanywe basogokuruza banje mu myaka 40, ariko bakaba barariye n'abana babo bagafungura kandi bagahazwa. Iki kihagurutse kungwanya nikizompitana. Isanduku yari rappel ya les bienfaits de l'Éternel. Uyu munsi ivy'Imana idukorera nta masanduku ashobora kubibika, ariko ivy'Imana idukorera uyu munsi tubibika mu mitima yacu, biri muri twebwe. Ibikorwa byose yakoze narabibitse mu mutima wanje kugira ngo nshobore kumuhimbaza mu ikoraniro ry'abera. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nuri isanduku kuko kijya cari kigereranyo, ariko wewe uri umuntu agomba kubika ibikorwa vy'Imana yakoze mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Imana iramubwira Mose ati Mose ubikore nkuko nakubwiye, kugira ngo nshobore kuza kuba hagati yanyu. Bantu b'Imana, reka ndababwira iki kintu. Bibiliya itubwira yuko hari umuntu yakiriye isanduku y'Imana.
uyu muntu yitwa Obed Edomu. Muri Samueli wa kabiri igice ca 6 ndahasoma gato. Samueli igice ca 2, Samueli wa kabiri igice ca 6. Igihe isanduku ihejeje kugaruka, uyu mugabo ni nkanyagupfa, niwe bakondanye, bamuzaniye isanduku. Haleluya. 2 Samuel chapitre 6, 2 Samuel chapitre 6 ku murongo wa mbere. Bukeye Dawidi yongera gukoranya ingabo zose zatoranijwe. Mu Bisirayeli bari 30,000. Dawidi ahagurukana n'abo bantu bose bari kumwe nawe baja Bayali Yuda gukura y'isanduku y'Imana yitirirwa rya zina, ari ryo zina ry'Uhoraho nyene ingabo yama vyagiye kubakerewe. Nuko bashira iyo sanduku y'Imana ku mukogote musha, bayikura kwa Abinadabu yaba kuri uwo musozi Uza na Ahiyo bene Abinadabu, bayobora inka zikwega iyo mikogote, uwo mukogote musha. Ni bande bazi ko Imana yavuze ko abahereza aribo bazokwikorera isanduku? Reka ndababwire abantu b'Imana. Abafilistiya kuko bari abapagani, isanduku iri mu nzu y'ikimana cabo baguma bagisanga ca Dagoni cikubisa amazuru hasi, bagashiraho isanduku Dagoni akagwa hasi. Uko rugwa bakaruvyura urwo rumana rwabo rutazi no kwihagarika. Baruhagurutsa umunsi wa nyuma aho basanga umutwe wago wacitse, baguye hajyanya ko gwamenetse. Bacara bavuga ngo iyi sanduku naho Abisirayeli ibazanira intsinzi tukayipfuza, twebwe iwacu ntituzanira intsinzi, ahubwo iwacu ituzaniye ibyago. Rero reka tuyirungike isubire iwabo, kuko iwacu nta cizi tuzaniye. Reka ndababwire abantu b'Imana. Paulo yaranditse mu Bikorinto ba mbere igice ca 14 ku murongo wa 33. Aravuga ngo car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Kuko Imana yacu atari Imana y'umuvurungano, ariko ni Imana y'amahoro. Aba bantu baratwaye isanduku, ariko isanduku ntiyabereye, kuko environnement yabo nta rutonde yari ifise. Nico gituma presence y'Imana idashobora gusubsista muri désordre. Atari uko ubushobozi bw'Imana budashobora kunesha désordre, no, ariko kubera ubushobozi bw'Imana bugendera mu maprincipe. Eglise ya Kristo, Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abafilistiya batwara igikoresho ariyo témoignage igomba kuzana victoire muri Israeli, ariko ico gikoresho bagitwara muri environnement itari propice. Uri kuranyumva? Imaze kubatera kaga, kuko bo bari abapagani, bayishira ku nka. Gushikaho nta ngorane vyateye, kuko inka niyo moyen de transport bari bafise, kandi nyene rega ntibazi principe z'Imana. Ariko isanduku igeze muri Israeli, ahantu abantu bazi amajambo y'Imana, ahantu abantu bazi ubwenge bw'Imana n'urutonde Imana yashizemo, ahantu abantu bazi le plan de Dieu. Ihageze nabone barajako bayigumiza ku nka, kwa kundi Abafilistiya bari babigize. Ishitse no muri Israeli, hakwigera muri Israeli ngo Abisirayeli bavuze ngo iyi naho izananywe n'inka, ariko twege Imana yaratubwiye ingene ikwiye kuba transport. Yesu ashimwe cyane. Ninde ariko arakwereka ingene ubaho n'ingene ukora ibintu? Abantu benshi birabatsitaza, kuko iyi nkuru uyisomye nteko umurongo wa kangahe? Nteko umurongo wa kangahe? Wa kabiri. Iyi nkuru uyisomye irimo inkuru igoye kumva cyane. Nuko bashiriyo iyo sanduku ku murongo wa 3. Bashiriyo sanduku y'Imana ku mukogote musha, bayikura kwa Abinadabu ku murongo wa 4. Uko niko bakuye iyo sanduku y'Imana kwa Abinadabu kuri uwo musozi Ahiyo ariwe yagiye imbere. Dawidi n'umuryango wose w'Abisirayeli bagenda biyereka, biginagura, bari imbere y'Uhoraho bavuza inanga. Iki n'ikindi gice.
verset 6. Maze bashitse ku mbuga ya Nakoni, uwitwa Uza atuma ukuboko ngo asame isanduku y'Imana, kuko inka zari zitsitaye, zari zitsirimutse. Maze uburake bw'Uhoraho buraziriringira Uza, acapfiraho aho nyene. Amuhoye ico gicumuro, agwa ngaho iruhande y'isanduku y'Imana. Bibabaza Dawidi ko Uhoraho yahwikiye Uza. Aho hantu haca hitwa Peresi Uza, isobanurwa ngo guhwikira Uza, kugeza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi acaterwa ubwoba n'Uhoraho, aravuga ati mbega isanduku y'Uhoraho byoshoboka gute kwizi wanje? Nuko iyo sanduku y'Uhoraho Dawidi ntiyakunda kwija iwe ku mugwa wiwe, ariko ayikebereza kwa Obedi Edomu bayikatishiriza iwiwe w'umunyegati. Imara amezi 3 mu nzu yiwe, kandi Uhoraho aha umugisha Obedi Edomu n'abo mu rugo rwiwe bose. Bukeye babarira umwami Dawidi bati Uhoraho yahaye umugisha urugo rwa Obedi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi ndashaka insista kuri iyo point. Uyu muntu yitwa Uza yabonye isanduku igiye kugwa, arayisama. Iyi nkuru je yamye imbabaza kuva kera, ngira nabo twasengana murabizi ko inkuru menga yaratubabaza. None uyu muntu abonye isanduku y'Imana vraiment iri sacré igirigwe, agaca yifata, agacapfa ngo kubera akoze ibara, kuko akoze icyaha kibabaje Imana, kuko atabaye Imana, kuko afashe ivy'Imana ntibigwe hasi. Uravyumva? Ariko kandi usomye ngaha muri Exode ukaraba ama instructions ajanye n'isanduku, Imana yarategetse abantu bakwiye kwikorera isanduku abariho. Imana yarashizeho plan ingene ibintu bigomba kugenda uko bimeze. Kandi kuko Imana yacu c'est pas un Dieu émotionnel, uravyumva, ariko c'est un Dieu de principe. Hari abantu muranumva ngo ega pasteur ukameme ngo je ngo naho ndi mu magafe ngo kameme ngo Imana izonyibuka. Ego je ndemeye ko Imana izokwibuka. Ariko birantangaza igene no Musa wa Kristo bagerageza gufata Imana bakayita kuri juste mesure nkuko je nambaye ikoti zinkwira. Nakadako katawe gusunika ari n'igihe nca nugurura ibifungo. Hari abantu rero bashaka gufata Imana yabo bakayishira kuri taille yabo, kuri sur mesure, bakayishira kuri mesure yabo, tukumva umenga ugasanga umuntu yibere, ugasanga umukobwa ngaha n'umuhabara yamaza abagabo babandi akakubwira ngo igasha ngo ntakundi ngo nobaho gute Imana irantahura ngo izongira neza, kandi ukumva ntiwo bimukuramo kandi aravyizeye uko nyene. Ugasanga uyu munsi dufise ikibazo gikomeye yuko turiko turashaka kwatira faveur, turiko turashaka kwatira presence y'Imana mu byacu, ariko mu rundi ruhande turaba opposa bakomeye ba plan y'Imana. Turashaka ivy'Imana yo dukorera, ariko plan y'Imana iratuderange. Alors tugaca tuza mu bwami bw'Imana dufise aga plan kacu, tukagapropose Imana, tukavuga ati Imana abandi muzogenda nuko, ariko jewe ngwayuku ntunguku nyakiruku, kandi Imana nibi ndabisengeye. Umuntu agiye kwiba akavuga ati Imana umfasha aho, ubu nivyo bwa nyuma ndabihevye, ukayihamagara. Ariko Imana yari yaravuze ngo ivyo jewe nzoshira muri iyo sanduku ni jewe nzobikwibwirira. Ndi Imana izana témoignage mu buzima bwawe, c'est pas à toi yo kunyubakira intahe, si wowe umbwira ingene bigenda, ariko ico ndagusavye shengero ry'Imana, shiraho environnement nziza, nunyumvire muri vyose. Mose yarumviye Imana muri instruction yamubariye, maze Mose amaze kumvira Imana, iri sanduku ribakorera ibitangaza. Iri sanduku Imana irabiyerekeramo mu buryo budasanzwe, hamwe n'iri sanduku Imana iri manifesta mu buryo budasanzwe. Ndagomba kuvuga ngo Imana iragomba kwimanifesta mu buryo budasanzwe mu buzima bwacu, ariko kandi nugerageze kuja muri alopose y'ico Imana iriko iragusaba. Reka ndababwire abantu b'Imana, uyu mwaka Imana arambwiye ngo ngiye guha intaha abantu. Yanyeretse iri jambo ry'isanduku, haheze imyaka 2 sinigeze nigisha isanduku nka témoignage, ariko Imana yanyugurire muri passage nsanze nsoma, Imana ntawuza ko yitwa l'arche du témoignage.
haleluya. Aho imana yonyine, ariko ikiri important, imana ibwira Mose ngo mwebwe nta kintu na kimwe ndababwiye, n'ubutunzi bwanyu n'inzahabu zanyu n'ibyo mukunda ntimuze mupfe mubishizemo, ni jewe nzobabwira ikijamo. Numva muhemu w'Imana ambwiye ngo intahe ngiye kububakira si mwebwe muzoyifabrika, si mwebwe muzoyikrea, mwebwe itegure gusa, mwebwe yumvira gusa, ibisigaye ni jewe ngiye kuzana intahe mu buzima bwanyu, ibisigaye ni ngiye kubaka intahe mu buzima bwanyu. Uyu mwaka Imana izokubakira intahe, ariko iki gusavye wewe nube obéissant, niwumvire muri vyose. Ahasigaye Imana igiye kugutangaza, igiye kukuzanira ivyishiramwo, kandi uzogenda mu buzima bwawe apana wikoreye isandugu, ariko wowe en personne uzomera nk'isandugu yikoreye ubwiza bw'Imana. Reka ndababwirega abantu b'Imana, iri sandugu ryari ryubatswe mu buryo bwo gushobora gukontena. Hariho ibintu bitatu muhemu yaranyibukije mu gatondo. Imana yabwiye Nowa ngo Nowa nyubakira ubwato. Ubwato Nowa yubakiye Imana bwari ubwato bufise kapasite yo gukontena b'Imana igira itabara. Ubu bwato uburyo bwari bwubatswe, ibikoko n'abantu bazobujamwo, ab'Imana izotabara bakaba bari muri ubwo bwato, nibo bantu bonyene basigaye bafise intahe. Igihe umwuzure wahitanye ibindi bintu byose, abasigaye muri burya bwato nibo bonyene bagize intahe yica Imana yabakoreye. Inyuma y'imyaka abandi bose barandutse, nibo bonyene bashoboye gusiga bahagaze, kuko bari mu isandugu canke kuko bari muri container. Igihe Eliya yagomba gusaba igitangaza c'Imana, agasaba ko Imana imushingira intahe mu vyo ariko aravuga, Imana aravuga ati Mana niwiyerekanire mu muriro. Igihe Imana yagirize kwimanifesta mu muriro, kandi umuriro nk'ikimenyetso ca témoignage, kugira ngo Imana ibwire Isirayeli yose yuko ihagararanye na Eliya. Ikintu Eliya yakoze, yarubatse igicaniro aracugarana, uravyumva, agisukamo n'amazi gishobora kuyakontena, kuko yakreye cadre kugira ngo manifestation y'Imana ishobore kuba effective. Nibishoboka ko Imana yimanifesta igihe contexte na environnement na cadre itari propice kuri manifestation de Dieu. Imana nishobora kumanura intahe yayo mu buzima bwacu igihe mu rundi ruhande rw'ubuzima bwacu turi abantu batumvira. Ico Imana iriko irakubwira cose gifatiriye isano na manifestation ya témoignage Imana igiye kuzana mu buzima bwawe. Intahe Imana igiye kuguha, ico iriko irakubwira ciyoroheje, kirafitaniye isano na vya bindi Imana igiye gukora. Yesu ashimwe ca. Ariko nawe ukavuga uti no, ndi umuhinga je naramenyere gukora ibintu. Imana yabwiye Mose ati Mose, sinyobewe ko muri abahinga, ariko ndababwiye mukora ibintu selon uko jewe nshaka. Ndarangije mvuga ngo ingorane no musi eglise ifise, ingorane no musi abakristo bafise, ingorane no musi abantu bafise, nuko abantu baruzuye imitwe yabo ugutahura no kubishobora bonyene, ku buryo batagikeneye na instruction y'Imana. Utambukira mu bintu utayibajije, ukora ibintu utayikonsulse, ukora ibintu iriko irakubarira, ariko nawe ukishimiriza ubuhinga ufise na capacity ufise na analyse wagize. Ariko Imana ikakubwira ngo bikore gutya, nanje ngiye kubana nawe. Singiye kubana nawe kubera wabikoze gusa, ariko ngiye kubana nawe ko wabikoze uko jewe nshaka. Then ndashobora kuguherekeza. Haleluya. Kubera iki? Kuko wampaye, wateguye cadre yanje yo gushobora kuapporta témoignage. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni ibintu bingahe uri kuravudukamwo utamubajije? Ni ibintu bingahe bisa neza, biri logique, byumvikana, utahura, uri kuraplonjamwo utamubajije? Ikibazo tugira nuko niyo tubigiriyemo amasanganya, duca tugaruka tukabati Mana, ndagusavye utabara ibi bintu ndiko ndakora birononekaye. Urabona ko natwayemo umutahe w'abandi, urabona yuko nahamagaje abantu, urabona ko Mana niwemere ko marama. Ijambo ryawe rivuga ngo bakwizera ntibazokorwa n'isoni. Uri kuramubwira amaverse, mwe murabwira amaverse Imana. Haleluya, 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 haleluya. Wewe tegura ikirere, hama wumva ica kubarira, ibisigaye niwe wagiye kubaka intahe y'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
Yesu ashimwe cyane. Niwe agiye kubaka intahe yawe, ariko bikora uko ashaka kubikora. Haleluya. Mbarizo uwo mugenzi wawe uti nibihe bintu ukorokera mutamubajije, kubera urabimenyereye, urabizi, mumbarize. Iyo mutwenze je nca ndabamenya mwebwe. Ofete wewe nyene uritwenze wibutse ingene nta n'ikindi uri mu maplonge, uri kuri Grand Giraffe umaze igihe ubiplongeamwo. Imana vraiment iyo ofete Imana igusanga watanguye, igusanga mu nzira. Haleluya. Kuko ofete wowe urihuta kuyirusha. Haleluya. Ariko reka ndakubwire muntu w'Imana, unyemerere muri uyu mwaka uvuga uti Imana ndagiye gutegura ikirere kugira ngo ushire mu intahe. Haleluya. Ndagiye gukora ivyo mbarira, ibisigaye ndazikugiye kunyubakira intahe. Yesu ashimwe cyane. Ndagiye kumva plan na instruction zawe, ibisigaye ndaziko ugiye kubaka ikintu kidasanzwe ku buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Eliya amaze kubaka agashiramo n'amazi, akubaka selon plan y'Imana. Imana muri Ancien Testament yimanifesta muri Israel. Ivyo Imana byose yabikora iciye muri Israel. Wari afise isezerano n'Imana yari Israel. Eliya agomba igitangaza c'Imana, Bibiliya itubwira ngo Eliya afata amabuye 12 aserukira imiryango ya Israel, kugira ngo Imana ibone yuko Eliya akeneye igitangaza kubw'ubwoko. Eliya akeneye igitangaza, apana kugira ngo yubake izina ryiwe, ariko Eliya ariko asaba igitangaza kugira ngo Israel ibe restore, ive mu bigirwamana igaruka imbere y'Imana. Eliya yubaka igicaniro, agisukamo n'amazi. Ahejeje kubaka igicaniro, aravuga ngo Mana ndazi kuhora unyumva. Ahamagara Imana atayihamagariye muri désordre yiwe. Ariko Eliya il a pris soin kumenya yuko cadre agira hamagarire mu Imana iri propice kuri intervention y'Imana. Eliya baba yari baritabaguye baragira ibintu byose, barubaka igicaniro cabo. Sinzi ko bagihaye imitwe 3 nk'amashiga y'abarundi, sinzi ko bagihaye imitwe 4, sinzi ko bakigize. Hama bahejeje kugira amareba yabo bananiwe, baravuga ati okay Eliya nawe rero gerageza turaye Imana yawe kari ya vrai, turaye ko Imana urumuriro. Eliya aribuka yuko naho ibyo ari karavuga ari ukuri, Imana nyene ikorera mu kuri. Imana ikorera muri principe zayo. Shengero ry'Imana, ntimukagerageze gucrea divorce hagati y'imikorere y'Imana na principe zayo. Dieu ne divorce jamais avec ses principes. Ariko Imana iri muri principe zayo. Kugeza naho n'umwana wayo kwa Mungu twaramwize yavuze Eli Eli, niki gikumebesheje? Nta kintu na kimwe cari gushoboka ko Imana itamuheba yamaze gucika icaha, kuko Imana yanka icaha. Even naho cari cikorera umwana wayo, ntihari ikiri muri santima z'uko ari umwana, ariko ngo iramuhindukirira mu mugongo, kuko Imana ntiyitandukanya n'ijambo ryayo. So isengesho ryawe rishobora kuba ari legitime, isengesho ryawe rishobora kuba ari iry'ukuri, isengesho rikuragira rishobora kuba rihagaze mu kuri, ushobora kuba uriko urasenga ibintu byumvikana, ushobora kuba uriko urasaba ikintu ciza. Ariko Eliya yari kasaba ikintu ciza Imana ishaka. Ariko kandi Eliya nyene aramenya ngo ya Mana ngira mpamagare kugira ngo yimanifeste, nta bundi buryo mfise bwo kuyatira. Naho ndi umukozi wayo, ntishobora guhagarara na jewe gusa kubera ndi umukozi wayo. Ariko na je naho ndi umukozi wayo, uravyumva, sindi out of principe zayo. Rero kugira ngo imanure umuriro, ntegerezwa kuyihamagara muri alliance. Yitwa Imana ya Israeli. Ndashaka umuriro wo gukiza Israeli. Njoo Mana na kujengea imajiwe. Haleluya. Sivyo? Acha aragira gute? Acha yubaka ibiserukira ico Imana yemera. Imana iri mu ijuru iraraba amabuye Eliya ariko arubaka, iramuraba, ibona ngo 1 2 3 4. Imana yibuka Israeli. Imana iratibura umuriro ngo shwa. Abantu bose bamenya ko Imana yari ya vrai. Haleluya. Ariko ntibari kubimenya iyo Eliya asuzestima les principes de Dieu. Hari abantu badashobora kumenya Imana yawe igihe uri kurayihamagarira mu kajagari kawe. Ntusenga, ntusoma Bibiliya,
uri umuporoti wa dimanche, wambara neza kwa Mungu tu, uri ubukristo bwawe buhagaze ngaha kwa Mungu, waje wateye induru muhira, abantu bose wabamaze, nta muntu agira amahoro akubonye, ariko waje ngaha ku munsi wa Mungu. Mana reka nakubwire, Mana ngo nkura ko Jacques arangora, Jacques nakugora, ahubwo uri problem. Uravyumva? Iyo tuje imbere y'Imana nituza n'aba Jacques, iyo tuje imbere y'Imana turizana twebwe bati Mana ndumugwayi akeneye gukira, naje kwa muganga, ndagomba kubohoka, ndashaka gukiriza ingeso, ibi byose biranshira kure yawe, ndakunda presence yawe, ariko ndamugaye. Mana please bohora ubuzima bwanje, bohora ubuzima bwanje. Tuzi imbere y'Imana tutavuga nka wawundi ngo jewe ngo ndisonzesha imizi 5, ngo jewe ngo ndagira ndubahiriza isabato. Oya, tuzi imbere y'Imana tufise conscience y'ubumuga bwacu, kuko le seul obstacle à la présence de Dieu ni infirmité zacu na handicap zacu. Ariko kandi nimba tugomba kwatira Imana mu vyacu, tugomba kuba abantu bashizeho environnement iri propice kugira ngo Imana ishobore gukorera muri twebwe no kugerera muri twebwe. Egiri kumwe nawe kubera wakijijwe, ariko hari amadomene y'ubuzima bwawe atatemonyaje hari, ata victoire ufise, kuko Imana idashingira intahe ivyo itari kirakoreramwo, ariko aho Imana iri kirakorera hose iriteguye no guhaguruka kuhashingira intahe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo Yesu ashimwe cyane, ndavuze ngo Yesu ashimwe cyane. Genda unyubakire ubuzima bwawe selon mon plan. Genda wubaka urugo rwawe selon les instructions que je t'ai données. Genda wubake mariage yawe nkuko je uhoraho nabigutegetse. Reka kubwira ngo iwacu ngo abanyakarama ngo abezi ngo twende bashanga iwacu ngo abagabo turabaganza. Ngo twe iwacu ngo amano ni maremare, ngo cyangwa twe iwacu ngo abagore ngo dushira hariya ngo ngurabanga aho tuvukana, ngo nta numwe umugore avuga, ngo abo wanuzenya yatangiye kuvuga arabo baracumbagira, abo wantu ariko gashamwe muri bande hama. Ariko kandi wiidentifia nk'abi wanyu, ariko ukaza gusenga Imana yo mu ijuru ngo igutabare igushingira intahe. Kubera ko iyo hageze identification uri umunyantuzenya, ariko iyo hageze gusaba igitangaza ugacika umuntu w'Imana. Schizophrénie. Ufise problème ya trouble ya personnalité. Tu ne sais pas qui tu es. Nico gituma ngo bene uwo muntu ntihagire ico yitega kuronka, kuko ameze nk'ubwato sur les flots de la mer. Uwo ntacashobora kwitega kuronka ku Mana. Ariko reka ureke kuba uwiwanyu uvuga uti naho iwacu abagore babatwara uko, jengeye kumutwara nk'uwo mu bwami bw'Imana. Kuko Imana yanje yarambwiye ngo wubake uku, ushire ku intambuko zingana gutya, ugire hauteur ingana gute, wihe largeur ingana uku, indani ushire mwibi. Turashaka kuba conforme kuri plan de Dieu kugira ngo Imana nayo nizane témoignage mu buzima bwacu. Uravyumva? Hari ibitangaza, reka nabagire abantu b'Imana, ibitangaza si ibintu vya intervenir imisi yose. Ibitangaza ni ibintu bikoreka. Uravyumva? Imana igakoresha ubushobozi buri surnaturel kudutabara mu kintu. Ahubwo nabwiye ngo ubuzima bw'abakristo ntibugehejwe n'ibitangaza. Genda musome muri Bibiliya hari abantu babayeho mu bitangaza, ariko ibitangaza ntibyagize ubuzima bwabo. Ibitangaza by'Imana byagiye biraba mu periode ari ponctuelle mu mwanya kanaka. N'ubu Imana izokora ibitangaza mu bihe bimwe kanaka. Ariko ikintu kiryoshye ubuzima bwawe si ibitangaza by'Imana, naho ugeza kubaho mu principe y'Imana, naho ugeza kugendera muri plan y'Imana. Hama iyo plan y'Imana nayo ni ikatira. Ibitangaza n'ubu kibisaba bicika style dovi. Nta mukozi w'Imana bakigutangisha ibitangaza agira gusengere, kuko ibitangaza byacitse ubuyi bwawe ni entre na dessert. Ubuzima bwawe bugizwe n'ibitangaza, kuko ingene ubayeho byatira Imana kwamizana imano, kwamizana inkoni, kwama. Reka nakubwire, isanduku ryatanguye riri empty, ryahejeje urugendo ririmo ibintu byinshi ivyo Imana yakoze. Birashoboka ko ubuzima bwawe buri empty, ariko Imana yacigiye kandi kugenda yuzuza. Ariko wowe soyez rassuré yuko isanduku ibitswe hahandi Imana yavuze kwibikwa. Haleluya. Tugiye gusenga Imana rero. Haleluya. Imana iguhezagere kwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. No musi ndashaka gusaba ishengero ryose, nababandi bihuta, nababanyantege nke batazi gusenga.
ndashaka kubasaba munyemerere iminota mikeya tugiye guhamagara Imana yuzuze ubuzima bwacu intahe. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Uvuga uti Imana ndabaye veso, ndabaye container. Mana ndagomba gukontena ibitangaza byawe muri uyu mwaka. Ndagomba kuba ndi presence imbere yawe atavyanje nzanye. Icumbwira cyose ngiye kugikora muri uyu mwaka. Ico uzovuga nanje ngiye kugikora cyose muri uyu mwaka. Ico uzohumekera mu matwi yanje muri uyu mwaka ngiye kugikora. Ibisigaye ndarindiriye wuzuze intahe. Haleluya, 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 haleluya. Ntukiba mu isandugu, ububa mu buzima bw'abakwizeye, uba muri jewe. Haleluya. Nyuzuza. Mukunda kuririmba mubwira mu bandanye nahejeje. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Indwi yose twarasenze numva Imana yasuye kunkonfirma ko iri jambo igiye kurishitsa ku bantu bayo. Indwi yose twarabaye ngaha dusenga, ariko narabwiye nti Imana ndakwemereye kukumvira muri byose. Kwa kundi Yesu yakumviye muri byose nawe ukamushingira intahe. Nanje Mana ndagiye kukumvira muri byose, muri bito no muri binini. Mana ndagiye kukumvira. Ibisigaye Mana remplis ma coupe. Uzuza intahe ubuzima bwanje, uzuza ibitangaza ubuzima bwanje. Mana reka ubuzima bwanje mubike muri records zanje. Reka mbike ibikorwa vyawe, reka mbike ibitangaza vyawe, reka ndabibutse abantu b'Imana. Isanduku ntijyari gikoreye ikiziga, ariko isanduku ryari gikoreye ibikorwa vy'Imana. Ndavuze ngo reka ubuzima bwawe muri 2015 bwikorera ibikorwa vy'Imana. Reka souvenirs zawe muri 2015 zigende zikoreye ibikorwa vy'Imana. Reka urugo rwawe muri 2015 rugende rwikoreye ibikorwa vy'Imana. Reka mu vyawe ugende wikoreye imikorere y'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya. Ukaburi ngaho ukavuga uti Imana uyu mwaka ndagomba unyuzuze. Warabwiye Mose ngo ntihagire ico uzoshiramwo, ariko nije nzokubwira ivyo uzoshiramo. Nimba uri ngaho ukavuga ati uyu mwaka nane ndashaka ko Imana ari yishiramo, gihe canje cyo kwigwanirira no kwigeragereza kiraheze. Nivyo nzoba ndiko ndakora nzobikora ntekanye, kuko Imana nizonshingira intahe à la fin de la journée. Haleluya. Ukabura uyu muntu ukavuga uti uyu mwaka wanje nshaka kugenda gusa gutyo, ndashaka uze ngaho uhaguruke dusenge. Tugiye gusenga, uze ngaho imbere dusenge. Haleluya, haleluya. Muriko muraza unyemerere turirimbane hamwe indirimbo ivuga ati twivugire unyuzuze, 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 unyuzuze. Baririmvye umwaka Imana ibuzuze. Haleluya, haleluya. Washobora kuvyaguruka mu ntebe yawe aho wicaye. Haleluya. Tugiye gusenga. Mbwira mwicare tugiye gusenga. Mbwira mwicare tugiye gusenga. Mbwira mwicare tugiye gusenga. Ubuntu bwawe koko mbicete isomeka uri bose bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Haleluya. Bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Washobora gufunga amaso yawe tutangure gusenga muri iyi ndirimbo. Subiramo aya majambo. Kini gitondo cawe cyo kwakira umugisha w'urugendo. Isomeka kurose bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Nyuzuza ubuntu bwawe koko mbicete gisomeka kuri bose
bamenye ko ndi umwana. Oh, niwe utuma bamenye ko turi abana bawe Mana. Bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Bamenye ko ndi umwana. Shendelebo shendeleko telebo shendelebo siteka shetelebo. Kielebo shendeleko tilebo shetelebo. Keshinde. Shendelebo shendeleko telebo sendeleko shetelebo. Reka aho uri mu kibanza cyawe utangure guhamagara Imana muri kino gitondo. Haleluya, haleluya. Umva ivyo ngira kukubwira. Agiye kukubarira ingene uifata. Agiye kukubwira ingene uhagarara. Agiye kukubwira ico ukora. Agiye kukubarira impamvu y'Imana mu kuvuga kwayo. Ni kugira ngo ivyo dutambukira mu ivyo yavuze nayo nitangure kuzana intahe mu buzima bwacu. Imana ntivuga kubera kugira ngo ivuge gusa, ariko Imana ivuga muri objectif yo kuzana témoignage. Imana ntivuga kugira ngo igukomplike la vie, ariko Imana ivuga kugira ngo igushire muri position aho uyiha accès yo gukora. Yarabwiye Mose ngo genda unyubakire ihema, genda unyubakire isandugu selon mes instructions. Ugenda ubikore nk'uko plan yanje imeze. Ugenda ubikore nk'uko umugambi wanje umeze. Maze nanje ngiye kuzuza intahe. Nanje ngiye kuzuza intahe. Nanje ngiye kuzuza intahe. Nanje ngiye kuzuza intahe mu bikorwa vyawe. Nanje ngiye kuzuza intahe ku magara yawe. Ariko ico wasabwe ni kimwe, genda ubikore nk'uko nakubariye. Oh, obeissance yawe, ukumvira kwawe kugiye kwatira ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Ukumvira kwawe kugiye kwatira presence y'Imana mu buzima bwawe. Ukumvira kwawe kugiye kudeclencher ibitangaza mu buzima bwawe. Oh, bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Bamenye, bamenye, bamenye. Yuzuza, yuzuza ubuntu bwawe. Oh, kumicete isomeka kuri bose. Bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Ubu Imana ntigikeneye ubwato bwa Nowa. Ubu Imana ntigikeneye amabuye ya Eliya. Ubu Imana ntigikeneye isanduku rya Mose. Ariko ubu Imana ikeneye ubuzima bwawe kugira ngo abariho yuzuza ubuntu bwawe. Kugira ngo abariho yuzuza ubuntu bwawe. Uri igikoresho cyo kwikorera ubwiza bw'Imana. Uri container y'ubwiza bw'Imana. Uri igikoresho cyo kuzuza ubwiza bw'Imana. Uri instrument aho Imana igiye kuzuza ubwiza bwayo. Uri igikoresho aho Imana igiye kuzuza ubwiza bwayo. Ndagutumiye utangure kumuhamagara mu majambo yawe umubwira uti Imana nyuzuza Mana muri uyu mwaka. Uyu mwaka wa 2015 ube umwaka Mana aho ugiye kuzana intahe, aho ugiye gushira intahe mu buzima bwanje. Mana intahe mu buzima bwanje. Mana ugiye kuzuza intahe mu buzima bwanje. Ndaguhamagaye Mana muri uru rugendo Mana. Mana turakuragije uyu mwaka Mana. Ndakuragije aba bantu bahagaze muri kino kibanza Mana. Ndakuragije Mana ishengero muri kino kibanza. Ni wowe duhamagara Mana. Ni wowe ufise umugambi Mana. Mana hari abatazi umugambi wawe neza. Hari abatumva ama instruction yawe. Ndavuze Mana ngo reka abantu basubire kukumva Mana. Reka abantu Mana ijambo bumvise. Mana reka ijambo babariwe. Mana ubasunikire kuryumvira. Mana ndasenze muri kino kibanza. Muri kino gitondo cyo ku itariki z'umunani. Ukere umutima wa obeissance. Garuka nukumvira mu ishengero Mana. Garuka na obeissance mu ishengero Mana. Restaura obeissance mu ishengero. Restaura obeissance mu ishengero. Garuka n'umutima wo kumvira mu ishengero.
Oh Mana, turememo umutima mushasha. Oh, turememo un cœur obéissant. Oh, turememo umutima wumvira Mana. Mana, utubabarire ukutumvira kose. Utubabarire ukutumvira kose Mana. Utubabarire ukutumvira kose. Utubabarire ukudaca bugufi kose Mana. Igihe wavuze nitwumvire Mana. Igihe werekanye urutonde nitukumvire Mana. Igihe batubwiye ingene bikorwa ariko tukavyikorera kwacu, tubabarire Mana. Igihe batweretse direction ariko twe tukifatira inzira zacu, tubabarire Mana. Utubabarire Mana. Utubabarire Mana. Mana, utubabarire muri kino gitondo. Ubabarire umuntu wese ari muri kino kibanza Mana, qui n'a pas usé d'obéissance, Seigneur Jésus. Mana, hari igihe wavuze Mana. Hari igihe wavuze Mana ntitwumvira. Hari igihe wavugaye natwe ntitwumvira Mana. Hari igihe Mana wavuze Mana ntitwashaka kwiraba. Hari igihe Mana tutagarutse muri twebwe ngo twisuzume. Mana, hari igihe wavuze Mana. Mana, igihe cyose tutakumvira tuba tugiye kure Mana y'ibitangaza no kugira neza kwawe. Ndasengeye abantu bose bari muri kino kibanza Mana. Ndakweretse umuntu wese yahagaze hano muri kino kibanza Mana. Presence yiwe ni ikimenyetso Mana yuko agomba kuba Mana umugende, agomba kuba conteneur, agomba kuba igikoresho. Mana, ndasambuye ikintu cyose mu buzima bw'aba bantu bahagaze hano ha. Ico wowe utubatse cyose ndagisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Satani yarazanye ibikomere, Satani yarazanye agahinda n'imibabaro n'ibindi byose. Satani yarazanye ubumuga butandukanye bufata ubuzima bwacu. Iyo niyo ntahe dufise uyu munsi, ariko ndavuze ngo ivy'Imana bigukuremo mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo ubirukwe mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo bigusohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Imana nigiye kuzuza ubuzima bwawe. Hakaba hari umugabo n'umugore bari muri kino kibanza bafatana amaboko yabo. Shindelebo sheteleko setelebo sheteleko tilebo. Lendeleko shendelebo seteke shetelebo site. Haleluya, haleluya. Unyemere ntusamare. Ariko uyu mwaka wa 2015 ku buzima bwawe tugiye kuwushikiriza Imana, tugiye kwereka Imana. Haleluya, tugiye kwereka Imana. Tugiye kwereka Imana. Tugiye kwereka Imana. Muri irya ngwari basinzikaje iwanyu, Imana igiye kuzana témoignage. Haleluya, 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 haleluya. Satani ndakuvuguruje mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa vyawe ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Intervention zawe ndazisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze Mana ngo reka abantu bawe babohoke muri uyu mwaka. Reka abantu bawe babohoke muri uyu mwaka. Ndagushikaniye umuntu wese yaje muri kino kibanza Mana. Twahagaze nk'ibikoresho ugiye kuzuza mu intahe yawe. Twahagaze nka conteneur aho Mana ugiye kuzuza ubuntu bwawe muri uyu mwaka. Reka aba bantu bakubone muri uyu mwaka Mana. Reka aba bantu babone wuzuza muri uyu mwaka Mana. Reka aba bantu babone wuzuza muri uyu mwaka Mana. Mana, ndabizi kutazoshiramo manu canke inkoni, ariko ugiye gushiramo ibijaye Mana nivyo bakeneye kugira ngo urugendo rwabo rube rwiza Mana. Ubarinde kwirongora, ubarinde kwijana, ubarinde gusimbira mu bintu, ubarinde gushuha, ubarinde gukorokera mu bintu, ubarinde gukurikira umuyaga, ubarinde gupfa gukurikira abandi. Ariko Mana, uyu munsi bakiriye ijambo rivuga ngo ivyo nzokubwira byose abari kuzobikora, kugira Mana ngo témoignage ize mu buzima bwabo. Ndasambuye umwuka w'ubuyererezi mu vyimviro mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye impwemu yo kujuragirika mu izina rya Yesu Kristo hejuru ubuzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo akarimbi kose washingiwe n'umwansi. Umwansi yarakubwiye aho utazorengana, umwansi yarakubwiye aho ibyawe bitazoshika, umwansi yarakubwiye aho urugo rwawe rutazoshika, umwansi yarakubwiye aho umugambi wawe utazoshika, umwansi yarakubwiye aho ministeri yawe itazoshika. Yamaguteza ivyimviro byo kwihebura. Ndavuze ngo wavyimviro we soka mu izina rya Yesu Kristo. Bohoka mu izina rya Yesu Kristo.
Imana iguhe ivyiyumviro bishasha, Imana ikwagurira imbibe zayo, Imana iguhe gushika kure, Imana iguhe gushika kure nk'uko umwambi utewe ugera kure. Imana yanje igushikane kure mu izina rya Yesu Kristo. Washobora kuduza ivyo biganza vyawe, washobora kuduza ivyo biganza vyawe. Ndashaka ishengero twese tuduza ibiganza vyacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ugomba gutahura ko Imana igushigikiye, ugomba gutahura ko Imana itakugwanya, ugomba gutahura yuko Imana itari contre toi, ugomba gutahura yuko ico Imana ikubwira cose gifitaniye isano n'ivyo igiye kumanifesta mu buzima bwawe. Hariho abantu Imana igiye kuvugana nabo mu buryo budasanzwe, hariho abantu Imana igiye kubwira amajambo akomeye, hariho abantu Imana igiye kubwira amajambo badasanzwe bamenyereye kumva ku buzima bwabo, hariho abantu Imana igiye kurungikira ijambo. Ndavuze mu gihe cose Imana igiye kuvugana nawe, ukumva urakekeranirije kariyo, usubire usenge canke uhanuze. Igihe cose ugiye kumva ico Imana ikubarira, ndakubwiye ngo mu co Imana igiye kukubwira hanyegejemo témoignage igiye kubakira ubuzima bwawe. Haleluya. Naho wokwibagira ivyo navuze uyu munsi, ni n'iryo jambo Imana yampaye. Imaze kubwira Mose ngo ibi bintu ugiye kubigenza uko, nayo yagirize kuzuza intahe mu rugendo rwawe. Ndavuze ngo mu vyo Imana igiye kukubarira, mu kubitambukiramo, ugiye gutangura kubona Imana yubaka intahe, yubaka intahe, yubaka intahe, yubaka intahe. Nyemerere gato, Imana niyo yerekana kuri umuntu wayo, si wewe wereka abantu kuri umuntu w'Imana. Iyi ni saison, uyu ni umwaka ugiye kwinjiramwo, aho ugiye kwitega ko Imana igushingira intahe yonyene. Nimba wahora wisobanura mu bantu ukishingira intahe, ndagusavye ngo ico kintu ugikure mu nzira. Uvuga uti Imana, témoigne en ma faveur. Nshingira intahe Mana, nshingira intahe Mana. Mu vy'Imana byose igiye gukora, igomba kwiyerekanira muri wowe ko ari Imana ishoboye kandi igirira neza abantu bayo. Udugije ivyo biganza vyawe, ndashaka uduze ibiganza vyawe kugira ngo wakire. Haleluya. Ikimenyetso cyo kwakira. Mana, uyu mwaka twarawukuragije muri indwi yose. Uyu mwaka narakuragije abantu bawe Mana. Uyu mwaka twarasenganye n'abantu bawe Mana. No kuri iyi saha Mana yanje, kuri uyu munsi wa Mungu, ndazanye aba bantu bose bahagaze muri kino kibanza. Barakeneye kukubona Mana, barakeneye kukubona Mana. Ico gituma muri kino gitondo Mana yacu tudugije ibiganza vyacu nk'ikimenyetso cyo kwirekurira amaboko yawe, kugira ngo wowe gusa bari we wuzuza. Ndavuze Mana ngo iki ni igihe cyo kuzuzwa kw'aba bantu. Baruta amasandugu washize mu bwiza, kuko aba bari mu ishusho ryawe. Ndavuze Mana ngo reka ukuboko kwawe kubashikeko. Ndavuze Mana ngo reka mu vyabo byose Mana yo mu ijuru, Mana guhera kuri uyu munsi batangure kubona igikorwa cawe kiriko kirakoreka. Reka Mana mu ijuru batanguye kubona utanguye gufeza bouger les lignes. Mana ndabasenge muri kino gitondo Mana, kugira ngo ubahe ubwenge Mana bwo gukipinga ubuntu bwabo. Mana, birashoboka ko babatirijwe muri mpwemu yera, ariko kandi kubatirizwa muri mpwemu yera siko kuzuzwa mpwemu yera. Kuba twarabatirijwe muri mpwemu yera siko kurongorwa na mpwemu yera. Ndasengeye Mana umwe wese muri kino kibanza yanyumvise kandi yakirira ijambo.
ndasenga n'ukurikirana iyi message kuri televiziyo canke ayikurikiranira kuri internet, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, wibuke kumvira mpwemu yera mu vyo agiye kuvugana na wowe vyose muri uno mwaka. Mpwemu yera niyakubwira ku vyo kubabarira, ubabarire. Mpwemu yera niyakubwira ku vyo gutanga, utange. Mpwemu yera niyakubwira ku vyo gukorera Imana mu gutanga umwanya wawe, uwutange. Mpwemu yera niyakubwira kumushingira intahe ikibanza cyaco cose, umushingira intahe. Mpwemu yera niyakubwira kugira ivyo utanguje, ubitanguze. Mpwemu yera niyakubwira kugira abo ushize imbere, ubashira imbere. Mpwemu yera niyakubwira abo muvana, muvane. Mpwemu yera niyakubwira ivyo urekura, ubirekure. Mpwemu yera niyakubwira ivyo ufata, ubifate. Ico agiye kukubwira cose, muntu w'Imana, ndakwinginze ngo ico azokubwira cose ucakire. Mariya yarabwiye abazimana bakeneye igitangaza c'umuvinyo, arababwira muri iri jambo ngo ico ababwira cose mucumvire. Mariya ntiyavuze amajambo menshi. Mariya ntiyabwiye Yesu ngo tabara aba bantu, ariko Mariya yabwiye abigishwa ngo niyahorasha principe muyumvire, niyagira ico avuze ntimumusubizemwo, ntimumubaze ngo kubera ko tubwiye ngo tuvoma amazi abantu bakeneye umuvinyu. Iki si igihe cyo kubaza, uyu si umwanya wo kubaza, ariko uyu ni umwanya wo kuba attentif ku co agiye kuvuga, hama ukacumvira point et trait à la ligne. L'obéissance précède la compréhension. Rimwe biragusaba ko wumvira kugira ngo utahure igituma. Ico azokubwira ugikore, ico azokubwira ugikore, ico agiye kukubwira ugikore, ico amaze iminsi ariko arakubwira ugikore, ico amaze igihe ariko aravugana na wowe gikore. Ntazokubwira instruction ya kabiri udakoze iya mbere. Ntazokubwira iciyumviro ca kabiri utabanje gukora ica mbere. Hariho abantu numva mpwemu yera ariko arambarira yuko barashaye, bashaka ko Imana ibabwira, ariko nishobora kuvuga igitandukanye n'ico yakubwiye l'année passée, mpa kugikosa. Niwamara kugikora agiye kukubwira ikigira kabiri n'ica gatatu. Obéissance à la première information nous donne accès à la deuxième information. Ukumvira itegeko rya mbere biduha uburenganzira bwo gushikira itegeko rya kabiri. Uribaza ngo ivyanje vyapfiriye he? Nuko utabaye umuntu wumvira. Ndavuze ngo Imana iguhe kugendana nayo mu buryo bwo kumvira mu bintu byose igiye kuvugana na wewe. Ibisigaye urorera urabe ngene Imana yawe ari nziza. Mwami Yesu, ndagushimiye muri iki gitondo. Ndagushimiye aba bantu Mana, ndagushikirije aba bantu Mana, abasangwa n'abashitsi ndabagushikirije Mana. Ndavuze Mana ngo reka Mana uyu ube umwaka wo kubakirwa intahe na wewe Mana. Reka uyu mwaka wo kwakira intahe zishasha ku buzima bwacu. Reka uyu mwaka wo kukubona ukundi kono tutigeze kukubona. Reka uyu mwaka Mana wo gukonfirma ta parole par les faits. Reka uyu mwaka Mana wo kukubona ukora Mana yacu. Ndagushimira umuntu wese ari hano hantu kandi yakirira ijambo. Ibisigaye Mana tuzogushingira intahe, tuzogukorera, tuzogukengurukira, tuzovuga ubukuru bwawe, tuzovuga ingene izina ryawe ari rinini kandi ari rikuru mu biwacu no mu mahanga. Tuzovuga ubwizigwa bwawe mu moko yose, tuzobwira mu mageneration yose ko Imana yacu itazi kubesha kandi yuko Imana yacu ihora mu kuvuga kuri ibihe byose. Mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye, amen. Amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen.